Oya vuga rero best friend bandi agutwara n'umugabo. Je ndabizi. Uwo ntaba ari mu best friend. Amazi imisi amari imisi ajyamana n'umugabo wawe utabizi Loki. Ugaza kwimenya hanyuma none ukaca wiyahura. Ukacufa mani kacigushikisa ku muriro. Muga hari igihe uhura n'umugenzi akakubera umuryango we. Oya jewe nikomeze. Je ndavuga nga. Nivyo. Ko je ndafise ingene trustinga mu buzima. Kandi ndafise ubuzima maze gucamo. Abantu benshi barandesiva kubwiyo ata confiance ngirira umuntu. Ko ari gihe abakobwa usaga bicaye bari kwavugana ivy'ubusutwa gusa. Kandi mwaye mu kwavugana ivy'ubusutwa ari gihe umwe wese atangura kwiyumva. No. Tuko tavugana. Turamukije mwese amva mukagira abakozi ba Yagatech TV. No munsi na nitanganje kugira introduction kwa iko nenda bakumbuye cyane datswe mbye Tatiana. Please reka jewe nze gutangura kubavugisha kubera yuko nari ndabakumbuye cyane kisa swa uri umukobwa kisa swa uri umuhungu nenda gukumbuye kandi je te donne un bisou. Aujourd'hui sasa rero ikiganiro ni let's talk. Today we're going to talk about ivyo nako ndavuga nyene kuvyerekeye inkundo. Anyway turafise umutumire mugato aza kumwakira présavoir kubabwira idonido y'amakuru tuza kubaho no munsi. Voilà. Turi kumwe na Kelly Tatiana. Yes. Ushaka kubandanya? Yes, tako turavuga ko tuza kuvugana kuvyerekeye topic ya metso kuvugana kuvyerekeye topic ya mbere tuza kuvugana kuvyerekeye ukuntu mu rugo. Bon, oya reka ndagigire muri resume gusa. Okay. Est-ce que umugabo canke umugore bafite droit yo kugira aba best friends en dehors de ya mariage ya aba best n'aba besto dufate n'amakouple asa hariho nabitwaza ngo urumva ngo uyu ngo tuzinanye ngo before you urumva ngo nitwago ibana ngo yamye hafi yanje urumva. Okay, iyo topic ya mbere. Topic ya kabiri, abantu bashwana n'abakunzi babo bakaca baja kubavanga motive ngo ni kubera ishavu. Est-ce que ivyo bintu bilogique bibaho? Hari umuntu avuga, hari umuntu ushobora kuba mwarashwanya musubiranya kubwira ngo sorry ngo nakuvanze ngo muri vya bitu tumeze neza ngo numvaga ishavu ngo nibaza yuko nawo birimo cyo ndavuga ati ngo reka naje ndabijemo. Izo ndazizi ndamafisa amatemonyage menshi y'abantu. Mfisa amatemonyage cyane ni experience. Amatemonyage ko maze kugira je ndafise ingene n'uyarabizi. Reka kugigimiza. No, je ndafise ingene mbaza abantu cyo ko twicaranye. Nakubaza ibibazo tu. Nakubaza niki wewe. None wewe ntwabonye kundi nuzenye. Nako ndamubaza. Kandi shobora kubaza kugira tunda kure w'amajambo ngaca sanga wanyishuye ngaca mfata iyo ntuzenye yawe nkayibika. Ejo mbaje undi. Kuko je kugenda kizana mbaramaze kubaza nk'abantu bangaye nkaumva ko none ngaca mvuga ati donc iki kintu kirabaho. That's why navuze reka tukizana. Ko kirabaho hari abantu ashobora kuja kuvanga umukuzi wiwe kubwishavu akabura icyo akora. Ko hari abantu yashavuye amena ibintu, hari abandi yashavuye aja kuboregwa, hari abandi yashavuye umengo bafise n'abajama. Urumva bamutwara mu buhumbu. Urumva kandi muri abo bajama biwe nyene wasanga numwe agushurije ku muhungu kubwi urazi ivyo arimo muri mwashwanya kenda ujya mu jama wirire show ndabesha. Baho voilà, donc topic ni zibiri yo nagiye ngo kugitanga amana mari kunyica urumva topic ni zibiri none reka twakire umushitsi. Merci beaucoup. Usasa n'umusirimu apparemment topic zacu aza kuzigira resise basha onyene banyimye n'umwanya wo kuramutsa nari nkumbuye abakunzi ba Yagatech TV. Mumeze neza mwese murakomeye ndewe ni sawa. Apparemment nabo turi kumwe baza ko bakomeye. Twe turakomeye turaho tumeze neza turashima. Sauf reka mbe ndiye skiza imbere y'abantu basanzwe badukurikirana je ndagwaye grippe nzaguma nkorora muze kwihangana. Burya grippe n'ingorora si ibintu bitandukanye. Mugabo niga kugora grippe. Ugwaye melange, ugwaye typhoid. Nigake ugora grippe ntugwara inkorora. Yego. Jewe ndagwara grippe gusa cyangwa nkagwara inkorora gusa. Ahubwo wowe okay, vuga rero ndagwaye grippe n'inkorora. Merci, bandana. Grippe n'inkorora vuga kugira bagutahura. Ndagwaye grippe n'inkorora. Merci. Okay, nibaze yuko rero ngira ngo kubatanzi nitwa Akimana Neri. Yego, Alvina abeje ngo asa n'umusirimu baje nta nakangana gutyo. Ko busirimu office. Merci. Kubera ko abasirimu turabazi. Umusirimu abameze gute? Abari contre moi. Comment? Gute? Est-ce que umusirimu kuri yo ni iki? Okay, umusirimu kuri jewe d'après ivyo je kuvuga uvuze ngo apparemment n'umusirimu ngo araza kugira iki ku ma topic dufise no muzi. Nari no bisara ama topic ari big atana experience ushobora kwanda yafisemo.
so rero nagira ndamwatake experience rega twese suko tubifisemo experience mugabo iyo umuntu avuze ikintu quand même ni gake usanga genre uri umuntu en tout cas ari yavuga ibintu utari Alvin yavuze yuko ushaka kubura avis quand même Alvin yavuze yuko abizi ko yamaze kubiganira n'abantu uri generation ya 90 canke 2000 uri muri 2000 ndabibona Nonati uri 2005 kuduga canke 2000 non shaka kumva shaka jewe nuko niko mbaza di Nonati kuduga uri generation 90 wewe ne kuduga sure yes generation 90 bisigura yuko topic tugeza kuyimetriza okay reka tugende ngandaza ku umviriza nawe utobesha abantu meme maso ya biraboneka erega bakunzi bayaga ariko vraiment niwe ko barambesha haboneka iki mu maso umviriza c'est même pas question yo kuba ufise experience canke yuko uba umaze kubibamwe umugabo hari ibintu uvuga ati ibintu nanje sinifuza ko vyombako canke ntavyo nokora bivanye n'amavaleur ufise n'ukuntu usanzwe witwara rero ibintu tuza kuvuga amasuje tuza kuvuga utegeza ko ufise avis kubera yuko nimba atavyo urakora en tout cas ufise kubikora cyangwa ufise kutabikora ufise avis utegeza kuba ufise kuri ivyo bintu so njatubandanye n'ibiki uri muri ibi seko ndiko ndabona ntwara micro none ndakubaze muri ivyo turiko turavuga reka tuvugane nk'abantu bazima sivyo bavuze ngo witwa gute Akimana ego ufise izina shagi umwana w'umugore wanje y'umwana w'umugore wawe umwana wanje yantwaye izina ko iyo bija hose ndamusoma ya Akimana Darla Akimana witwa Akimana Angeneri yes okay umva sasa rero Akimana Angeneri wavuze mu generation 90 kuduga rero iyi topic turimo irakuraba sivyo ko ndazi match umaze gukina ni nyinshi cyane zo match nukuvuga zo match no lese baratarije cyane kuvuga jewe zo match ko musibye match none na federation rajamo no okay basi uracari muri cadre nawe utaraja basi muri première division cyangwa deuxième division bihuriye hehe d'abord nimba tuvuga kwa ndiko tavuga ibintu tuko twavuga nombiye ko umuntu wo muri generation 90 utobitahura ndabeshe oya biratahuritse okay umviriza rero okay twagiye kwijambo est-ce que copine wawe cyangwa umugore wawe umukopa wawe cyangwa uri fiancé uri marié célibataire sawa iyo bija hose urafise umuntu wawe femme wawe cyangwa umukopa wanje est-ce que barafise droit yo kuba bafise aba best friend déjà kuri ico kintu urafise best friend d'abord toi urafise mu best friend non moi-même nta n'umukobwa ufise aha d'abord jewe personnellement sindiga ntahura best friend ku muntu carico merci shaka musiguri nico nyene nshaka sindiga ndagitahura kubera ko hari gihe uzubona ku message cyane ukundira kubibona ukabona umuntu ashize ku mu best friend ejo ashize ku wundi mu best friend est-ce que mu best friend wa mbere amubwira iki uwa kabiri amubwira iki sindashikira kuri kote yo kuba ufise mu best friend ucugana n'umukope cyangwa umukopine est-ce que ivyo bintu bibiri bigenda gute donc aba best friend basanga yasohotse na besto kandi aseze n'umugabo ngo je na bestisha turafise aka triple ngo kakibugarama urumva ivyo njye ndamaze kubibona est-ce que none ivyo bintu wobimbwira gute d'abord aba best friend babiri ku muntu umwe meme uko ari batatu ntibasanzwe donc bonyene bita aba best friends est-ce que umva biza kugenda gute jereka dakwishura ikintu kimwe best friend umwe utuvuze bangaye jereka dakwishura oya en fait ibintu neri ariko aravuga ariko twabajije nimba umukopa wiwe canke umu partenaire wawe arafise droit yo kuba afise un best friend acha tubwira ati deja sintahura best friend ku muntu icarico kuko hari igihe usanga abantu bafise aba best friend babiri canke batatu barenga je ngira ndakwishuye kwanda bafise Allah abahungu abakobwa na muhungu ufise umu best friend w'umuhungu oya sasa era twebwe tuko turavuga ku mukobwa afise best friend y'umuhungu n'umuhungu afise best friend y'umukobwa ego bugabo je nagira mbaze nishure ico yaraba ku best friend y'umukobwa c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal mugabo yavuze ati ntatahura no erega ikintu ntatahura ni best friend ku mukobwa fise batatu est-ce que umwe ni best friend uyundi ni best friend undi ni best friend mu bundi buryo je ngira ndakwishura Jeff sa best friend
Jefse aba best friend batatu baranyica najibwe wari sindagutahura urumva sa best friend batatu ngoba muri aba best friend batatu bose twamenyanye secondaire kandi twarigana kandi bose barazinanye même si bose ntibafise amitié zimwe nka jewe mugabo barazinanye kandi n'abagenzi rero jewe kuri jewe bose batatu kuri jewe apana ngo jewe kuri bo kuri jewe n'aba best friend banje urumva kubera ndababwira vyose barampanura baramba hafi baramfasha ibintu vyinshi urumva rero jewe kuri jewe ndabakonsidera nk'aba best friend banje kuba ntabandi ba best friend ntabandi bagenzi mfise deja je nta byose byose yego byose urumva n'umunsi umugabo yarangije n'ingoga uzobabwire bana jewe no munsi vyagize n'ingoga ivyo navyo iyo ni jardin secret yiwanje donc si byose rero okay basi ndababwira ibintu byinshi aho nyene uhagaze niho nagomba kukubwira uzogira umugenzi sivyo niryo kosa ntuzokwigera ugira kuvuga yuko ufise umuntu ubwira ibintu vyose personnel muba wibeshe uretse ko uri kurambesha jewe wenyine uba wibeshe no ivyo uba wibeshe ivyo vuze ndabizi kandi ndamaze no kubibamwo urubu ndabaze kubibamwo no muri aba best friend batatu navuze uretse ibintu udashaka kubabwira hari ibintu nashobora kubabwira bitewe n'ukuntu ndabazi mugabo ndiko mvuga ati en general ni babantu yo hambaye ikintu sivyo haba ciza haba kibi nibo bantu ba mbere batangura kusutena bakamba hafi bakafata mu mugongo kandi je nta nabagenzi mfise abo nibo bagenzi ifise nabo ba best friend ifise ni batatu bariyize okay reka ndakubaza ikintu gato abakunzi bayaga mumbabarire jewe umvugisha ndavuga yego nivyo twe dushaka reka ndakubaza ikintu shakureke nari namaze kubabwira yuko uvuga nari namaze kuyora mu maso yumvira eske igihe ufise best friend udashaka kubwira ikintu wewe nyine uzi ko udashaka kumubwira ikintu anti tansigura best friend gato ico wogisigura ko mu Kirundi dufate mu Kirundi umu best friend jewe uko jewe ndabizi uko ndamubona uko no mudefinisa ni wa muntu akuba hafi iyo uri mu ngorane akagufasha ni wa muntu akubikira ibanga sivyo ni wa muntu ubwira ibintu basi wahuye niko twabwira ati sha ibintu bimeze kunuko bimeze kunuka akaguhanura kandi ni wa muntu nimba aguhanuye wewe adacaja kubibwira abandi hanze ni entre vous jewe niyo definition y'umuntu n'umwana wundi man jewe umuntu yombwira best friend wiwe ko ari umuvyeyi wiwe niho novyemera ko umuvyeyi wawe niho kumara amazi umuvyeyi wawe niho kumenera ibanga aho kanuvuze niko tiva comme moi ma mère elle sait tout nawe ntazi vyose acha kutanganya reka ndakubaza ikintu je mama wanje ateza kumenya vyose kuruta n'umugore wanje man kasi uvuga ngo umugore wanje sindamutrusting nagira ndakubwira ikintu mugare kada oya jewe nikomeze je ndavuga ngaha nivyo ko je ndafise ingene trustinga mu buzima kandi ndafise ubuzima maze gucamo abantu benshi barandesiva kubwira ata confiance ngirira umuntu rero umuntu wa mbere nabonye nguye abari kumwe nanje mpagaze abari kumwe nanje ni muvyeyi wanje rero niwo muntu je mbona kubwira byose ko muvyeyi wanje ntashobora kumbesha ntashobora kumbeshera ego ari ikintu kibi nakoze même singiye kukimubwira ambya bro ego ariko wadekongira ariko best friend wawe asanzwe ashobora no kucyakubwira ati kandi akabazi ko wewe wadekonye mugabo kugira ngo agarde bwa best friend urumva kugira ngo wewe ubandanye ukonta sur lui akaca kubwira ati nta na kimwe donc rero jewe nukuri I promise you ndikunda definition uwo best friend navyo rero nje nagira nshike ko ni wa muntu atagushigikira just kugira ngo aguma ja dans ton sens mu bintu byose umubwiye abari kuri kote yawe arashobora kuba ari kuri kote yanje muga kambwira ati ego ndi ngaha nzokuba hafi mugabo ibintu wagize sivyo urumva hama kandi aba best friend vraiment ntibakunze kubaho kubera turabantu jewe mbo oya vuga rero best friend bandi agutwara n'umugabo je ndabizi uwo ntaba ari mu best friend amazi imisa amari imisa byamana n'umugabo wawe utabizi loki ukaza kwimenya hanyuma none ukaca wiyahura ukacufa mani kacigushikisa ku muriro muga hari igihe uhura n'umugenzi akakubera umuryango we ico nico ariko uhura n'umugenzi akakubera akakurutira n'umuryango ariko mugabo nyene turabantu erega reka ndahubwire uvuze umugenzi ni bon kuvuga umugenzi ni sawa mugabo hari ikintu abantu basigaye bitiranya ko cane uvuze uwari wese ubwiye iryo no mu best friend wawe acamva ko ari undi muntu ari ngaha hejuru sivyo kandi umugabo wawe cyangwa umugore wawe jewe antuka nubwo navuze ngo best friend banje ni batatu genre nashatse kuvuga nibo bagenzi mfise nyene nizera mvuga ati aba
vraiment quand même sinon abantu mfise nizera mu buzima ni babiri wanje wa mbere mfise ni mama wanje hamwe n'umugabo wanje okay najewe niwe wa best wanje ariko bona mama sitabwira mama Jenny best cyane kuruta umugore sa ivyo ndabizi antuka jewe ibintu vyinshi ndabigira sheri wanje jewe ibintu vyinshi ndabibwira mama n'umugore si vyose ko jewe ndafise experience mbi mu bantu kuri togira ibintu vyawe vyose jewe tu umugore wanje amenya vyose mugabo si vyose nivyo naho twagira tuje ikintu kimwe cyo nyene no kubwira ni gute umupartenaire wawe ashobora n'umugore wawe c'est pour la vie haba n'umugire best bigenda gute deja amuba sans même mwana bipanze ngo n'umubesto wanje mu vyisanga ego n'umubesto wawe nkuko ari ibintu ushobora kubwira mama wawe utubwira papa wawe nkuko ari ibintu ushobora gusanga wewe uvugana papa wawe utabashaka ko papa wawe bibwira na mama wawe kuba ari kuba wizeye papa wawe ukamubwira ati mbabarira sishaka ko mama ibi bintu azobimenya ngumugore tuvugana je nawe ndiko ndagutandukanira ni nkuko ari undi muntu umugore wiwe ni wabazi ibintu vyiwe byose kubyo n'abavyeyi biwe umujama kabana cyangwa umugabo cyangwa umugabo akabaho nabi afise ibibazo mugabo abavyeyi batabizi bizi umugore wiwe gusa sivyo donc abantu rero ntumuntu ashwazise rero ngabo biragoye kugira uvuge ngo kubera iki ngo izera cyane umugore wawe mama wawe n'umugeni na kimwe cyangwa umuntu akakubwira ngo kubera kubya mama wawe cyangwa papa wawe umugore n'umugeni donc n'umuntu ashwazise bivanye na experience afise muri we bro hari abantu bamaze kuba desi cyane kubera yuko abantu umuntu usanga yizera amudeseva bigatuma none nta bakobwa urumva ngo umukobwa ari normal ukaza wumva mu minsi ngo yabaye muri lesbienne abagasanganye ntabagasanganye hari abandi bantu hari n'umugore ndabesha moi je connais n'umugore yubase afise n'abana yari umugore ari normal afise n'abana agahinduka mu buzima mana karuka mwaza none abara nabi wawe cyane nabo muvukana akubwira nabi wanje mugabo nabavyaye ntaraba uyu hewe bariho please babarira muze kubivuga muri commentaire abagasa ahubwo abatari bwiya ibi ashobora kuba passive era ashobora kuba umugore ku mugore simaka ngo abumugabo identifier avuga ati jewe je suis jewe ndi homosexuel canke ndi bisexuel canke ndi hetero abatari identifier we peut-être ashobora kuba yaragize mariage avuga ati jewe ndakunda abagabo hama akaza kudekuvura ko akunda umugabo kana abagasanganye sindiko ndibona jewe Tatiana ngo kuyana baye déçu ngo kubera vyagenze gute sindi trauma nahuye nayo mu mutwe ngo ce nisanga natawe gukunda abakobwa Tatiana kabagari gasanzwemwo vanda kubwira ikintu Tatiana urashobora kuba atire n'abakobwa juste kubera ko ibintu vyakubayeho umva ego reka je mvugira mu bivuga Tatiana jewe kera jewe sinemera ko umuntu ashobora kwiyahura sinavyemera je narumva abagenzi banje bo hanze bambwira ngo umugenzi wacu shango yitaye muri train urumva ngo umugenzi wacu ngo yitaye muri etage ngo ni kubera ngo kanaka cyangwa ngo ni kubera afite ibibazo binini bya famille sinavyemera na gato kandi kumva yuko nabipinga abantu baca bambona ko ndi umwana mubi kuri gifa mutima ngo niwemera ko umuntu ngo ashobora kuba afite ibibazo ku buryo sinaribwa bitahure mugabo naje hari umusi vyambaye ko ndabona ko atacumaze ndabona nyene ko umengo kuri iyi si nta undi muntu ahari ni jewe umengo ndi mu kirere umengo ifa yuko ngenda sivyo niwo munsi wa mena cyo ntawura kumbe bajya abantu biyahura cyangwa bajya abantu ubona agiye mu barabara umengo si hari n'ibimuzugura mu kiyego man ibibaho kandi ari umuntu wa mbere abipinga donc rero don't say never ikintu kitarakubako bro hari abantu okay bivuga cyo guhindura sexualité juste comme ça erega ndabwira ikintu none babagore cyangwa abakopine bahuka n'abagabo babo akagenda aravuga ati jamais sizose bakwizera umugabo abagabo bose nimba kore cyo bivuga agacahinduka kuba agacahinduka kandi ugasanga kubwira ati nawe umugabo ujya kumudiraga kubwira ati jamais bariho hari igihe umuntu mana arugira umuntu aca mu buzima avuga ati plus jamais none agahita decide mu buzima bariho wallahi nimba uzi ikintu ca mbere utazopinza n'ama deception deception irahindura umuntu wese nyimba yahora atukura ndavuga ku mutima yahora atukura ugasanga arirabura uti gute kuko abantu bafise ishavu ritandukanye bafise ingene barijera bitandukanye umuntu nimba ushaka kwemera ko umuntu ashaka kuba umusazi mu mutwe
agasara akaja mu barabara yakuye umuzu akagwana akagira iki ega nivyo biva kuri novuga yuko byose biva kuri deception canke hiko hariho sindumu no mu bintu by'ubuvuzi sindimwo nta na gatonyi bro umugabo turakuzi turagenda turumva ibintu bitandukanye nimba uzi ikintu ca mbere jewe ivyo bintu ndabitahura pipi n'amadeception deception yatahura umuntu irahindura umuntu hari abasara hariho abagira ama pensées suicidaires nkuko babivuze murabivuze ciye nibuka hariho narizi b'abanyamerika rero umwe muri bo iyo couple umwe muri bo yavutse ari umukobwa mugaca agenda babwira ama operation ibikenewe byose kugira abe umuhungu kubera iki none bamuha ibintu hanyuma kugira agira ama hormone y'abahungu kubera iki none voilà nivyo bintu nyine kandi afise n'umwana voilà ni décision ubu yahindutse umugabo avant yahindutse umugabo amaze kuvyara umwana Est-ce que uribaza ko ngaho hariho cyabimuteye uribaza ko hari ikintu cyabimuteye kirahari c'est pas ko yabonye umugabo apparemment avuga ngo biratesa nanje mezo je nibaza ko yavutse uko gute yavutse atisanta kuba umukobwa yavutse asanzwe nimba yavutse atisanta kubera iki atabihinduye kare ataravyara atuma utisanta ni ama hormone udafise we hama hormone atuma twiyumvira uko twiyumvira ubunyene nukuvuga ngo no kwiyumvira ngo sinzi peut-être ko ashobora kuza mu bibamuga je pense ndakubaze ntagi ushobora n'umukuzi wawe ku buryo utaba umushaka akagusaba ko mu bikoroka mu ati nta mvi n'imfise kandi mbabarira ntumforce ukabura akantu na gato ukamubwira ati no byatubaho twese no nivyo nshaka kubwira ari igihe nuzenye kuvamwo amani nuze yose kuvamo kuva ati nta kiniki nyene ego kabasi genda kwa ana ushano ge wa petite kunjamba decision ahinduka ndabitahura cyane ama decision urashaka sorry badaje ubu urashaka kuvuga uti jewe Tatiana uko bizogenda costa ma vie sinzigera nja muri boîte nakarorero oya ivyo ama example kurama hajanye ntahuye n'ivyo bintu twiko turavuga bimwe nuko wewe urifata ko ari ibintu bya hatari je si kubifata nk'ibintu bya hatari mugabo orientation sexuelle ni kintu genre uvuga ati ni kintu ubusanzwe uzi muri wewe dufate nka jewe tugitinya gusumba ibindi byose kandi si nka jewe ndashobora kuvuga ati nka jewe ndashobora kuvuga ati nakuze genre societe yacu ntiyemera ibintu by'aba homosexuel turabizi sivyo n'ama religion nta religion nimwe ivyemera yego ariko birahari donc jewe nkaba naravutse navukiye muri iyo societe bimeze uko navutse atari umuntu mbona muri famille yacu ari umu homosexuel sivyo hama muri jewe ariko nkumva yuko mfise attirance ku bakobwa muga kubera ntashobora ku exprimer ibintu nk'ivyo ahantu mbaye nkavyirukana no muri cerveau yanje ku buryo ndakuze ndarose abashire b'abahungu turagize mariage turanavyaye nibiki mugabo deep down ndafise kakantu ko kuba attiré n'abakobwa aho onye niho nivyo ndiko ndavuga muri ico gihe umugabo Ande Sevier simbu aho onye candonka na nikibite avuga ati nakare je nsaze nikudira ko gari kangerageze n'abakobwa canke harageze ahantu nuva yuko ndashobora kuvyasuma no muri societe mbaye ndashobora kuvyasuma nkatangura kugendana n'abakobwa canke nkabigira deja secrètement mugabo kumbwira ngo tout d'un coup je sinigeze numva muri jewe ko noba attiré ku mukobwa mugenzi wanje tout d'un coup kwa deception ngo cende bloka iyo ntuze ya mu mutwe wiwanje yo kuba uwatire gute ubibaza urabona reka no uno munsi nta bintu byinshi uracamukiriye uno munsi ushaka kuba amavuta wisiga sivyo akumereye neza top sana nta n'umunsi mwara gutera gatashi nta n'umunsi mwara kugira iki aho onye ntushobora kwimagine ko ari igihe amavuta nibishoboka mugabo umunsi ko wabonye gutera amareshi byagenze ukuntu directement urahinduye amavuta directement urafashe decision yo kutisiga amavuta ubiriza rero ndakubwire est-ce que we Alvin uri santa ko hari ikintu basi hariho naka chance 0,5% yuko wogenda n'umwe mugenzi wawe mvye ndakubwira ivyo baho gute kandi akubwira dusubire inyuma kuvyo ababositi na best reka gusigurira reka dusubire no reka dusubire kwa besto na best urase besto yo turatubona ababesto benshi sivyo urazi yuko umuntu hari ibintu bijamo
utarubizi canke utanavyiyumvira mugabo avec le temps ugasanga uriko urabijamo disons mwebwe babiri muri abagenzi cyane hari igihe abagenzi baba bagenzi cyane ku buryo biyumvanamo comment none ndakubaza nta muri aba bestie bawe ufise abakobwa nagiye no wait nagiye usanga umwe yafuye yundi ngo kubera ko iminsi ngo muri no minsi ngo musiga muharana na kana haka ngo nukimbona ndiko ndakubaza mu nyishure nukimbona ngo nakara kamusiga mushushe ndabesha bibaho gufuha naho bihuriye uranyishura ego canke oya urese ego urafuha okay umaze gufuha bisigaye ko bestie wawe ubu mwiyumvamo cyane ku buryo ubu udashaka yuko agira undi mujama w'umukobwa uratawu kore ko muba muri abajama cyane ego sivyo uko rero hari gusanga swat mwese ari gusanga swat mwese muri ambiance swat muraryohe cyangwa muri mu bibazo ugasanga tubibona niho bivamo ugasanga kuri burya bwa hafi cyane sivyo muvugana ibintu byose ivy'ubusutwa ivy'ibiki ko ari gihe abakobwa usanga bicaye bari kwavugana ivy'ubusutwa gusa kandi mwaye muko avugana ivy'ubusutwa ari gihe umwe wese atangura kwiyumva no tuko tavugana reka twumva abakobwa ndavugire gato par contre abakobwa bicanye kenshi ni bavugana ubusutwa bavugana genre bandi bavuga urusaku ego no bashaka kubavugana ibisutwa umwe akavuga ivy'umusheri wiwe undi akavuga ivy'umusheri wiwe sivyo umva canke ivyo yakoze rakana haka sivyo ugasanga hariho agasensation uko kuntu muri hafi muvugana ibintu byinshi maze kwibona kenshi ugasanga injuru sate muranyoye muri ko muraryoherwa wallahi je namaze kubona umunsi umwe c'était quand muri programme non muri affichage nabonye abakobwa bari basomanye kandi munyuma wakatwara amabizu kugira uko bazurindire sivyo kwera umunezero mwinshi basaze basomanye atanumwe avyi yari yabiteguye sivyo kubera umunezero mwinshi bari yibagiye parapluie barikangwa okay imagine uno musi baragize sivyo ari nandi usanga ko amayoga menshi baranagize ejo bari imi umwari hewe ibigani twagize ejo ahubwo twarasaze bigapasa ugasanga hirya ejo biragize ugasanga avec le temps abakobwa babiri bari ko bariyumva namwe ndiko ndababwira dafise experience ndiko kubera yuko nzi uwo imaze kubibako sivyo wallahi ivyo birashobora gushika duindesije watara kubitahura muga duindesije nagira ninjire cyane mugabo ni ibintu bigenda biri produisa gahoro plus umuntu ugira plus umvize ndakubwire rero ivyo bintu uvuze birashobora gushika sivyo ugasanga birabaye hagati muri abakobwa babiri cyane muri n'abahungu petetse mwe ko muraba n'ibintu mwe mumbi ibaho ivyo birabaho petetse mwe ko muraba n'ibintu bibensita kuca muba excité ugasanga muri kumwe muri babiri nta wundi muntu ahari wa sex oppose usanze birashitse mugabo muri ico gihe udasanzwe ngenda kubwira udasanzwe uri attiré kuri yo sex genre nimba umwana abakobwa ugasanga ntusanzwe uri attiré par les filles mukabikora ntibizokwigira yukugaruka mu mutwe nusanzwe uri attiré par les filles mugabo muri yo mwanya mwe na bestie musanzwe muri kajya kantu usanzwe ugafise nibiba bro nubuzi ningene biza jewe nubwira yuko uriye igitoki kikakubihira ushobora gusubira nk'ubu wewe je ndashobora kuba ntazi amaparti yawe agize amaparti yawe agize no rindira jewe nashobora ntazi aho no gukora ukagira mugabo uyu mukobwa mugenzi wawe ko ari umukobwa ko ariko nawe yizi mwese mumamuza amaparti yanyu umuntu wese ashobora gukora ko mukagira sivyo niyo mpamvu hari igihe unuzenya umuntu ashobora nagira mvuga ibintu by'abantu bazima cyane ari igihe umukobwa ari igihe umuhungu ashobora kugira umukobwa usanga umuhungu wagiye avuga ati namwemeje kabisa namwemeje pe kumbe umukobwa avuga avuze ujya mujama yanduhishije apara kunyemeza yanduhishije donc yigeze uryoherwa ahubwo yakuruhishije n'igihe umuhungu ashobora gukora akantu gato gusa umukobwa runaka ahita asara umuhungu akavuga ati none ko ntatevye akamubwira yego ni watevye kuri uwo mugabo jewe noneho nasaze urumva noneho ngaho umuhungu acagiye asa ko twebwe abahungu nuza par exemple twebwe tuyumvira yuko guteba cyane niko kwemeza voilà nico kintu en fait zina muhungu wese afise mu mutwe bana jewe ndamumaze nk'iminota 30 ashagenda aravuga jewe kabisa ndarenze pourtant abakobwa bandi ahubwo avuga ati wowe ntizosubira
urantakariza umwanya simba ndiko ndaryoherwa ni urumva ariko ku muhungu niyo passe yiwe rero mu bw'abakobwa muba muzinanye eske okay reka nje urusije gato urasi ko abakobwa benshi baprefera vibration kuruta ntuzenya umuhungu ubwira ni kubera iki kubera yuko abamaze kubyabana n'abahungu umusi yahongeje vibration akuva vibration imushikanya ahantu atamuhungu ntwara mushikana none wakacavuga ati mana yanje ibintu by'abahungu ndabihevye kubera iki kubera yuko irya bori mushikana ahantu umuhungu atayibwa mushikana rero n'abakobwa muba muzinanye ku buryo nzi umukobwa mugenzi wanje shobora kugira ibi nibi kora aba yizi amaparti yabo ugasanga umukobwa arasaze nanivyo bivamo umukobwa guhinduka hama abahungu nabo kandi umukobwa misi yose ahindutse akaba umuntu uzenya umumo nibisigura yuko aca abo umuhungu ari gihe umukobwa abo umukobwa ku mukobwa akaba we abo umugore ariko akagenda ku bahungu mugabo ugasanga abahungu bamushimisha ugasanga afise n'umugabo ugasanga atonda kurya mukobwa kubera iki urya mukobwa niwe aza amaparti amukora ko akamushimisha sivyo uratahura handi biva rero uriko urantabura merci nico nyene narishaka kubatahuza ndabitahuye kubera ntitwobivamwo yo tati eske uremeraho ko ari abakobwa bemera vibration kuruta abahungu kandi ugasanga kera akunda abahungu mugakora ko yahuye na vibration imushikanya handi hantu eske icyo urakemera eske uremera yuko mu bindi bihugu vibration zigezweho kuruta nanuzenya guza ibisina ukibaza ni kubera iki sivyo eske dawe zikingazoye no tugotoja urusije mugabo ndi udashaka kumutahuza akelpe umuntu ashobora guhinduka agakunda umuntu bakundanye bon sindiko ndababwira ngo mubijemo mugani ko nakubwira ko bibaho ko umuntu ashobora guhindura wewe umviriza abakuzi bacu ba Yaga Tech TV murabizi twege ibintu byacu yes navyemera murabizi ibiganiro byacu tugenda na mood n'abahungu nuko ari abahungu usanga agiye kuryamana n'umuhungu atanavyiteguye mugaga gasanga uburyo yumvise par exemple ntiyigiragira kavuga no bon écoute ni nk'abantu banywa ama drogue hari igihe ujya gutesta drogue ukumva umengo yo nari naracerewe nta yindi drogue nizose yagufata atari ntibibaho yego basanga umukobwa nta nzoga yanywa iwabo barakijijwe mugo umunsi bari kubona abagenzi baramuhaye guta ugasanga umunsi barakaguse ejo arabwiwa mugenzi shaka kandi uburyo wamaye cyane aryamye bien ndabesha ugasanga ejo achacha kukigurira kugira ngo asubire kuryama bien sivyo ugasanga umuntu acise umunywa w'inzoga kubera iki yaguse kandi cyose kiva mu gutatatse suvuga ngo ni wowe nguvuga ati ngo Jesse yakunyinzoga ngo nta muntu yo vyishiramo bro ni buhoro rero vyemereye ko umuntu ashobora guhinduka voilà murakoze kwa shop twikana merci beaucoup bref umuze murinda bwa best friend muri en couple ntibakenewe ntibakenewe merci beaucoup ciao